Yo man, yo Yesu Kristo none Nelly yabaye iki? Ndabuza ukurunda. Yo Yesu we Nelly. Yesu none bamuboshe gute huko? Yesu Kristo we. Inyuma. Yo ingenda ngure ku maguru. Yesu bakunze abantu bibikigiye barabaye nabi none nk'umuntu yamuboshe yamuhoye iki? Yesu we mana we. Oh mana we. Dufashije mu joro nshinze umuceri w'abandi. Yamba barabagizi banaye. Baraza baramfata. Nta kundi n'ukuri akazi twazi ko hari ama challenge menshi kandi urazi ko natwe bishika tukagenda ko kandi umuntu akadukubita n'ukuri ni wihangane je ni ibintu bishika ni wihangane n'ukuri ko nanje sinokwiziza ngo ndafise kandi kazi no guha tanki niki nanje nako nkirondera ubuzima gusa nibigiza gufata ku nguvu STV every story matters. Hello guys, welcome to STV. J'espère que mes dîners d'ajemeze bon. Reka nshobora kuramutsa abari mu bihugu bitandukanye, bakuru banje, bene wacu, mwagikondera ubuzima muri Arabia Saudite za Oman. Ndakunda cyane murabizi ko dukundana kandi gose sana. Meze bon. So abari hanze turakunda gose, turazi ko muri abantu mutwama ku mutima n'ukuri mudufise ku mutima. So ndakunda kandi cyane. Diaspora turakunda cyane Imana ibahezagire cyane kuko bana abantu beza murabumva turabakunda bimwe bitangaje. So cameraman bere kwanza imiceri ndoza murayibona Nelly yaronse mwiruka ko bamwirukanye mu Carama ahantu yari ari mu Kiyede baramwirukanye abaswahili bavuga ngo mzara ukaza alikufa maskini. Sasa Nelly bamuha akazi ngo kurarira imiceri ngo baramuha amafaranga ku kwezi atari make rero sinzi ayari naje kumuraba rero kubera hari yatanziri hari niripitse hapa nshakaje ngaha manukuku kugira nje kumuraba ko hari namubuze rero cembaza umace yambwira ati ngo uca ngaha umurabe ngo ari gihe usanga ari mu mwonga shavuga ati na kimwe reka nze kumuraba mzara ukaze alikufa maskini nta muntu agaya akazi rero ndibaza mce mereko ko nigifyera kera nje ibitunguru Yesu we none hano bambwiye inzira cyema tanziri hari kame ndumva umuntu akora mu magara Yesu we yo cameraman Yesu Kristo umuntu bari Nelly kwe makubwa ni Nelly n'ukuri kw'Imana Yesu Kristo kuno rero yo man yo Yesu Kristo none Nelly yabaye iki ndabuza ukurunda yo Yesu we Nelly Yesu none bamuboshe gute huko Yesu Kristo we inyuma yo ingenda ngure ku maguru. Yesu bakunze abantu bibikigiye barabaye nabi none nk'umuntu yamuboshe yamuhoye iki? Yesu we mana we makubwa Yesu Kristo Nelly none ni ibintu nibiki mana yanje Yesu Kristo ana yanje Yesu Nelly byuka va muri ibyo byondo haguruka Yesu Nelly none
Ubuzima ni hatari. Nelly haguruka shima amabase haguruka gatora. Haguruka Nelly. Ndababara umubiri wose ndababara. Yesu Kristo nedu. Basi Sa basi egera ho basuwe gamire ngaho. None nk'ahantu usanga hari n'inzoka. Yesu yo kandi wanwe amazi mabi we yo Nelly ingoka yo Yesu Nelly mana we none nibiki Nelly Yesu Kristo ye Nelly Yesu Nelly ni sawa ibi mbona nibiki byagenze gute wa Yesu Kristo waguye byagenze gute Nelly Sisi ndiko ndabitahura ibintu bafashe jo mwijoro none sinumvise ngusiga urarira imiceri mana we bafashe jo mwijoro nshinze umuceri w'abandi nyamba hari abagizi ba nabi cyo baraza barafata ni wihangane basi ni wihangane pole sana barafata baramboa baraza bananga akona n'inzu zihari hakuna watu none ucungera umuceri kuva mu gatondo donc ni huguma hari mu masaha ku mugoro umuntu yaramakazi ndawucunga kuva mu gitondo aranzanira ifungurwa nyine kubera kenshi iyo umuceri weze barakunda kuwiba mpfa rero kubera weze barawiba shavuga ati ngo wenda guha akazi zoza urawuncungira kubera ntibawibe baca baza bakawugenya bakagenda kuwudandaza mpfa rero sabasi dugasi gatonya tuje ngaho aha ingese ndabukunda kudugana ndabasukunda kudugana kubera ngaho mbona ngari ibi misundo kama ni bitugani Yesu we leo bitubya leo mana yanje abantu barabaye nabi kwe mana we Babara umubiri wose kambeshe kupfe cyo mwijoro n'ubundi wonza gukura ngaha gute basi mwana umuceri aza kuboneka ryari basi sinzi kweli sawa basi njo igore basuduge tunda kuduza sivyo igore uze bukebuke jiswe uravyibushe sinogushobora makubwa mana yanje icara basi ngaho icara ngaho basi gatoya none mwe n'umuceri basi bimeze gute nyene umuceri hari igihe ahoraza aheze nk'iminsi ibiri gusa nyene ari umukozi w'usinzi murambona nzaniye nyene ifungurwa nyene nko mu masaha sita nyene sasa ziragira deja charikadi jemera kumduhura cagiye umbwira ngo akazi kameze neza ko gucunga imiceri naje uje sinzi umuntu ambwiye ngwerega imiceri ni myinshi ngo gumubandanye ngo caguca ngaha cemera n'undi muntu nje kumuhita nce mbanda kuraba
byarabaye nabi basha n'ukuri none abantu mwari muzi mwabakugiriye nabi wowe urabazi nabonye uko baje mu masaha yo kumugoroba bari baje kwibanye no muceri bari baje kwiba umuceri yo pole sana pole nta kundi n'ukuri akazi twazi ko hari ama challenge menshi kandi urazi ko natwe bishika tukagenda ko kandi umuntu akadukubita n'ukuri ni wihangane je n'ibintu bishika ni wihangane n'ukuri ko nanje sinokwiziza ngo ndafise kandi kazi no guha tanki niki nanje ubona ko nkirondera ubuzima ndacarondera bamaze kubuza bari baje kuwiba ndakoma induru nyene ndabatesha baca baramboha barankubita kandi bizi wanwe biraze kugira indazi yo ni inzoka direct ucugwara n'ukuri cyane wihangane n'ukuri pole cyane n'ukuri barankubita baca baraza bana ngaho none basi ubu musanzwe ubahehe Nelly naho mfise mba ubanganye mu muceri umurara kandi ngana mu nyongari bizi byinshi cyangwa ucurara muri ibi bizu ngaho muri bizu nyene Nchikenda kurara. Please sana hanu wako induru basi mwantaje kukuraba ngo nakubone vraiment. Mana ni wihangane. Basi raba ndakwereka basi twenda gutwara basi ndakujane kwa muganga basi. Ko na amazi kuntu bakubise kandi aha hose ndazurira babara no ngaku maguru. Umugongo sindababara. Barankubise cyane. Jikaze. Yatapita ni wihangane cyane sivyo. Ni wihangane n'ukuri sivyo. Nibihangane basi ndagutahane basi tugende ndakuvuze uzofuma sugaruka barakidi sivyo niho bugize neza cyane tugende mpanda kukuvuza rero ingorane ngame cameraman takumfashije kweli nkaje mfise amagara nka itomate asanga gutaye ngaha kubera nje ndaguterura kandi nako ngaha gwe kugira kurira mana yanje n'ukuri kw'Imana kandi nibirato byabona ko ngaha ngibi ngaha biri ngaha Yesu abantu barabakera bitangaho arabara ingaha muri amazi niyo mpamvu babara Yesu mana we byose mboshwe ndazi nibihangane n'ukuri ngenda basukuntu ndakuduza ndagutwara kwa muganga gusa rero mana nibibazo niwihangane cyane niwihangane none ntubasi nanaga kuri basi karavyeyi basi baragira banagudugana basi banagutwara muhira numva no babwira gute atani telefone mfise ntapfa ntandi kamera kandi ufise Bujumbura Yesu tanke Yesu sabs nenda fere hewe bizuma bikobera ambari birato gusa nibigiza gufata ku nguvu ya barankubise gusa kibaretse baranangaho nubije kujya kweli ho ufero gufungura ryari ngaruka gufungura ejo saa sita cyangwa mwijoro saa sita tugenda mbanza ndagucishe muri restaurant fungure nibyo nanje kukubwira ndanabihevye none basa uzonda gukora ku kazi cyane cyangwa umwana kurondera itike woduga yego woduga uronse itike none ugumye ukora ukwezi kugahera ayitike baba yaronse cyangwa ngo mimare makeya mamemba mahera makeya angahe ku kwezi mamemba 10,000 10,000 no mu kihede barayarenza sinumva ari sa basi haguruka mana gusa sanda cameraman zimya kamera tugende mumfashe turakuntu tumutwara kwa muganga STV, every story matters.